Mwaramutse canke mwiriwe kuri mwebwe mudukurikirana ngaha kuri Guillaume Mugani, turabahaye ikaze muri aya makuru yo ku munsi wa gatanu mwisangi. Mbere uko twinjira muri ano makuru, reka tubanze turabe ingingo nkuru zigize ayo makuru. Bro, banza ukupe sanze nazanye ca gitenge nani. Banza ukupe. Mana yanje ibintu nibiki. Kupa shiramo rero subizamo amakuru. Bro, raba umugore anyandikiye message ngo ndiko ndavuga amakuru nambaye igitenge friend. Kwera iki wabigumijemo kandi waruzi ko turi live? Hasi vyiza. Wari kubanza ugakupa nkakuri igitenge cyangwa ukabimbwira kare cameraman kwera iki? Oya reka je ntabwo ndabikunda. Je nayo amakuru noca ndayareka. Kuko n'ubundi sije nari kuvuga amakuru. Nene mbu wavuga amakuru yagiye akagwara. None basi shiramwe amakuru tubandanya. Gusa si vyiza vre. Uze kwiyaranje ubikupe. Kwanza ibintu biri live nta n'ukuntu wabikuramwo abantu bose bamaze kubibona. Gusa kandi no mujishpa je ntaco bimbwiye no mujishpa. Shima ko Jeanine Tuyisabe muvala amaze kudushiraho indirimbo iturinda ko abantu baza baratujija. Subiza ko kamera mbandanya amakuru. Reka rero tubandanye n'amakuru yacu, ariko mbere na mbere mubanze mumbabarire kwako kari gaciyemwo kubera yuko ico gitenge umugore yarantelefone ambwira ko no kimushira ko umwana ari karamugora kubera ko yashaka kumuheka. Rero bakaba baciye bampamagara ngo nze kuvuga amakuru kubera ko umugenzi wanje dukorana yagwaye. Rero muri ano makuru mbere na mbere turaza kurabira hamwe ivyavuzwe ku ndirimbo SOMA ya Jeanine Tuyisabe muvala yamaze gusohoka, ndetse iyo ndirimbo ikaba yamaze kugaragara ku radio nkuru y'igihugu SOMA, ndetse n'indirimbo Rise Africa ikaba yamaze nayo nyene kugaragara. Bikaba vyateje impaka n'amajambo menshi mu bafana b'umuziki, mbere bakaba bariko baragerageza gushira Jeanine muvala ku kibanza ca mbere c'abaririmbikazi beza mu gihugu c'u Burundi ndetse no muri East Africa. Nayo kuvyagumye bivugwa, turagaruka ku indirimbo nyene mu gihe SOMA nawe nyene mu kuyivuga ko yabanje aranayitamba arayiririmba no mu kirori muri Nigeria iyo ari muri no misi. Reka tubanze turabe SOMA iyari uko bimeze n'ukuntu yayiririmbye, bakavuga ko abafana benshi bavyishimiye cyane. Reka tubanze dukurikirana iyo video duce tuza tubandanya amakuru tubandaniza ku musore songoye Neighbor. Karibu mugitondo change kumutaga, karibu kagaye SOMA hakaranga kabasukuru. Murabona ko indirimbo ya Jeanine Tuyisabe muvala SOMA iriko irandika amateka n'amahiti mu mihingo igiye itandukanye y'isi uhereye ngaha iwacu mu Burundi. Nayo umusore songoye Neighbor yamaze kugaragara ariko aratamba indirimbo yiwe yitwa Neighbor n'umugenzi. Inyuma yuko bavuze ko iyo ndirimbo ari uruvyino, benshi bagiye batangazwa nuko iriko iratambwa, bamwagirije ko aguma yirabira ku nyashi z'abakobwa nkuko umufana mu munezero yabigaragaje muri commentaire yiwe. Ariko inyuma y'ivyo bikaba vyamaze kumenyekana ko indirimbo Neighbor songoye igiye kuza iravuzwa mu mamanza agiye atandukanye uhereye kuri mariage ndetse no mu misi mikuru igiye itandukanye. Turabashimira kuri mwebwe mwari ko muradukurikirana kuri Guillaume Mugani. Komeza mugira follow kugira ntimucikwe n'andi makuru yo kuri uyu munsi. Mugire umunsi mwiza na gahwane, ariko mumbabarire kuri kakantu k'igitenge kaciyemwo.